motivation y'uno munsi ndiga kugira ashobore kubereka kimwe mu kintu gikomeye, ikintu kiri amazing, ikintu uvuga yuko cyashoboye kuba gihindura ubuzima bw'abantu benshi juste mu kubikora. Icyo kintu cyo nsi kindi ni kubaho ufite icyo umariye abandi. Namanda babwira misi yose nta buzima bw'umunezero zo kwigera ubamwe mu gihe utaratangura kwiyumvira how ushobora kubaho kubw'abandi bantu. So today nashoboye kuba ngendera imwe mu nzu nziza cyane, imwe mu nzu irimo abana 14 mugabo no munsi akaba bakiriye kandi abana bagera kuri 5 juste mu gushobora kubafasha. So today we are here to show kugira motivation, show kumotiva wewe, show kumotiva jewe kugira twumve yuko ni igikorwa ciwacu nitwaja hamwe twese dushobora gukora cyangwa dushobora gukrea le monde rimeye ingo tujana. Ngomba ndabahuze numwe mu bantu batanguje kino igikorwa yise Together for Orphans, igikorwa yise tuje hamwe kubw'abana b'imfuvyi, kubw'abana batishoboye, kubw'abana bwo mibarabara. Igitangaje no mujene nkaje nawe mugabo yashuye kubavuga ati jewe muri bike ndonga, yashuye kubavuga ati jewe ku mafaranga make ninjiza ndakwiye gukora ikintu icyacu cyose kubw'abana. Ikibazo nibagini kubera iki yashuye kubahitamo gufata iyo ngingo mu gihe abandi bose iyo twatangiye kuronka amafaranga ikintu cya mbere tuyumvira no gushinga urugo, tuyumvira ni ku relax ni kuryoherwa me kuri we ku mahera make ronka yahisemo gutangwa igikorwa cyo gushaka gufasha abana b'imfuvyi bana batishoboye. Uyo nawe si wundi numwe mu bajeni bakomeye cyane ubanje ayashoye kwa inspire gufata abana en charge ikintu cy'imyaka 6 imyaka 7 abagaburira abarira ama uniform abarira amashuri ivyo byose ari bariko rabikora mu cyiyumviro ciwe. Ngomba ndamubaze rero impamvu yatumije ibintu abikora. Rero ndi kumwe na wa mujene yashoye kwatangura kino gikorwa. Ngomba ndakubaze Patro J kubera iki ino ide urakoze kwanza kunyita Patro bado sindashika hama ide ni kubera nanje niko nakuze abapeti twarahuye ndabona ubuzima barimo nibwo buzima nanje nakuriyemo hama nkiri muri orphelinat na mfise cyiyumvira yuko Imana ni yampezagira nkaronka gato ya gusumba ivyo nari mfise ico gihe nzofasha abana isumbije uburyo yego ko cyatangura cyiyumvira nimba cyumvira cyatanguye ko ikibazo ni ikirere amafaranga uyakura hehe ubwo ushoboye gukora ivyo bintu byose. Ndavyibuka je natangiye korana nawe guvera muri 2021 ndaguha imipira no muri 2026 il y a plus de 5 ans abo bantu bafashe ku mugongo amafaranga uyakura hehe. we ni nkasaba ko yatumaze igihe dukorana uramaze kubona ko ari genda kugideni nkari ha mu nyuma. So amafaranga yanje sanzwe nkora ndafisa akazi nkora ndafata pourcentage imwe ku kwezi nkayishira pembeni juste kuryoherwa n'abana. Hama ikindi ndaposta jewe ndavuga ko mfise igikorwa cyo gusangira n'abana mu gusolicita abagenzi à gauche à droite novuga ko 80% y'abagenzi 20% n'abantu ntabanzi babona poste bagakontribuwa kubera abantu baryoherwa. Iyi video nayikoze mu ntumbero yo kwerekana akelpwe umuntu arashobora kubaho ubuzima bw'umunezero ugushobora gukora cyangwa gushobora kubaho afite icyo Maria abandi. Ahanini shaka kumenya ni yahe motivation ni cyahe kintu byaguhinduriye mu buzima bwawe mu gihe watanguye kino gikorwa cyo gukora cyo gufasha abantu bana. Kuva nk'ibitanguye antukana rumvise umunezero udasanzwe andi mu bantu bakuze basama challenge atandukanye nk'abandi bantu bose mugabo washaka kuva nkoze igikorwa je ndumva kabisa ko hariho ikintu ciyongeye muri jewe n'umunezero ntigera ndonka ahandi hantu ashaka fanda bikoze ndumva kabisa ko sinzi ukuntu bikompa. Tony Robbins niwe yigeze kuvuga ngo tubayeho ubuzima bw'amadepression, tubayeho ubuzima bw'ubwoba bw'amadute, twimvira kuri kazoza, twimvira ku miryango yacu, twimvira ku ma entreprise yacu, twimvira ku ma company yacu. Ivyo byose impamvu nuko twiyumvira gusa kuri twebwe. Mugabo nitwamara gufata ingingo yo gutangura kwiyumvira ku bandi urumva kimwe mu kimenyetso nyamukuru tuzotangura kubaho ubuzima bwuzuye, ubuzima bufise umunezero, bufise amahoro. Alors je ngomba mbaze kino kibazo J ashoye kumbwira nakahakamo uteye abandi bantu babayeho biyumvira kuri bo wewe washoye kuba ubaho uyumvira ku bandi bana. Uno munsi abana turafise plus de 6 ans turabona aho bamaze kugana. Ndiko ndavugana nabo bamwe bariko bava bambere mu mashuri bivuga yuko hariho kajya kazoza tubabonamo. Nakahe kamo uteye abantu bataramenya cyane iryo banga ryo kumva yuko bakwiye kubaho ku bandi ni cyane ni nkuko nyene eski birarekuye ko umuntu wese ashobora kugira icyo aterereye muri iki gikorwa cya Together for Orphans.
reason why nkunda guposta kubera abantu bibaza ko bashobora kugira amaduti yo contribuer deja hariho nk'abantu bahora bakontribuer mugabo badashaka kuboneka barabikora benshi jewe ndashaka gukontribuer ikintu ku bana mugabo nta show off nkeneye shaka kunyima kamera je ndahaye naravyemeye uzodufasha ndashaka kutavuga izina ryawe hama ivyuzana byose baravyakira hari hano bajejeje finance hari birapanze vlog hama icyo nahamagarira abantu gufasha bitanga umunezero kandi gutanga bizana umugisha just nibaza yuko hariho uburyohe bungana no kubona uwundi muntu aryohewe kuryoherwa wowe ubwawe ni kimwe mugabo kuryohera uwundi ni kimwe nibaza ko sokuru wacu nyakwigendera mutama Pierre Nkurunziza nigeze kuvuga ati gupfa si ikibazo ariko kugira icyo umariye abandi bakinovora votre passage ndibaza ko sinibeshe ngene yabivuze neza twari uko bakisigera bayinovora ati ngo votre passage reste vivant. Thank you so much. So kuryoherwa wowe ni kimwe ariko kuryohera abandi is something than kwiryohera. Turaguhaye ikaze nawe si wumva yuko ushaka guparticipa muri kino gikorwa turashizeho amanimero hano amanimero y'abantu ushobora kwandikira babushira muri group y'abantu barabitangira kino gikorwa tuza gushira nimero z'abantu ushaka guterera limikashi ku cash cyangwa nimero ya konti ushaka gushiramo amafaranga ibintu bikagenda neza. Reka ndakwereke bamwe mu bandi bajene bashoboye kuba bashara bakora ibishoboka byose kugira ikikorwa kibandanye nimwe mu entreprise irongoye n'umujene yitwa Ihasa bashoboye kuba baja hamwe nabo bavuga ati twebwe jene tumureka wenyene ahubwo tugiye kumushigikira nawe ni muri kino gikorwa ariko arakora. Uyu ni entreprise yitwa Ihasa Design nimwe mu entreprise ifotora ikanakora ibikorwa byinshi bitandukanye. Nababwiye objectif yiyi ni gushobora kuwa motive namwe mushoboye kwiyumvira yuko mushobora kubaho mufise icyo mumariye abandi. Ihasa Ibon, yeni sawa nawe meze neza. Ikibazo canje niki? Narumvise yuko mwashobe kuba mwiyemeza 50% y'amafaranga Ihasa Design yinjiza par mois kugira mushobore gushigikira igikorwa cyo gushobora gufasha abantu bana. Ikibazo niki? Kubera iki mwahisemo gufata iyo ngingo? Bon, igituma twafashe iyo ngingo ni kubera ko twabonye yuko bikenewe gufasha abantu kubera ko hari ibintu byinshi dushobora kuvuga ati amafaranga yabonetse mbwa gasanga yatwaye mu bindi bintu cyangwa mu bindi biduma gasanga abanashaka nta kintu nakimwe uvuga ngo uramariye abandi wo guma wirawe personnel bace tuvuga ati reka amafaranga dufise cyangwa muri bike dufise 50% ashobore kuza duma muri marché yose umuntu wese yodu cyangwa yumve yuko 50% aza kuzanga bivuga yuko kuri uyu mwanya je mfise nk'urubanza rwa mariage cyangwa urubanza rwa dot cyangwa urubanza rwa rwo gose nkatumbera Ihasa nkayibwira ati ngeneye ko mutugire mariage ya Emilio 50% yo Emilio kigenda mu gufasha abantu bana. Wow, kino ni kintu cy'igitangaza. Ikibazo ushaka kumenya ni giki muyumva gute iyo muheje gukora ico gikorwa iyo muri ko muraparticipa muri abo bana how mu feeling kuko video iyi ndikunda nariko ushaka kwerekana akamaro cyangwa agaciro cyo kubaho ufise icyo mari abandi ko kumva yuko ukubaho kwiwawe ufise icyo uri kurakora ku bandi bishobora kuzana umunezero cyangwa bishobora guhindura ubuzima cyangwa bishobora kuzana energy positive bigatuma ubaho neza wewe kubwawe kuva mutangure gukora icyo gikorwa mwiyumvise gute? mba numva umengo umunezero ndiko ndarabonye aho twatanguye naho tugeze ubu ndumva ndi satisfied avuga ati ndagize ico mari abandi ndafise ico mari abandi n'ubuzima buri kompe n'ubuzima buri kompe kubera iki ndakora igikorwa cy'abandi ndakora igikorwa cy'Imana ishaka gufasha abandi n'Imana idutumurira ikijambo ry'Imana idutumira iminsi yose dimo ni kubaho muri bwa buzima ati simbaho kubwirwanje jenyene ahubwo mbaho no kubw'abandi. Nigiki wobwira umuntu wese ashobora kumva yuko kuri umwanya kuko je ndemeza neza yuko umuntu ariko arabaho yiyumvira kuri we no kubuzima bwiwe yiyumvira kuri n'umuryango wiwe kubwanje uyu muntu nabayeho nigiki wo mubwirira umuntu cyo tuma yumva nawe nashobora guparticipa ashobora kumva yuko ashobora kugira icyo aterereye muri kino gikorwa cyo gufasha abantu bana. Cyo nobwira tubari kimwe aho uburyo bwo bugera aho umutima wumva ugera agira icyo afashije abantu agira icyo afashije abandi uretse n'abana gusa hari abandi bantu benshi bakeneye gufashwa twe twashoboye gufasha abandi nawe ashobora gufasha abandi bimwa igari n'ikintu cyo uwe dukeneye gufasha abana hariho tanka ikeneye kubaka mu inzu y'abana safe house yabo ko nyene bwite bimwa cyo gikorwa cyo dukeneye ashobora kuza akadufasha akatwegera avuga ati
ndafite ico ntanga nimba ari umupfu kuri sima nimba ari umusumari umwe canke kilo c'umusumari birakwiye. Uyu n'undi mujene afise icyo twita fitness yitwa niyo akoreramo, ni fitness irimo abakoci batandukanye, mugabo nabone bahisemo kuvuga ati kino gikorwa ko twacumvise ntituzokire koko nyene. Igitangaje nacuzi mu mafaranga make umukiriya abatumbera kugira bamukoreshe siporo neza, barafashe nabone baraheba ibice 50. Ndakubwiye ibice 50 ni nko gufata ibihumbi 100 wamuhaye kugira yagukoresheje gym, hama gafata 50,000 akayatanga mu kigega cyabo bana kugira bashobore kubaho, bashobore kuronka amakaye, bashobore gufungura, bashobore kuronka amazi yo koga, bashobore kuronka ibintu byose byo tuma babaho banezerewe. Bomba nawe ndamubaze impamvu bashoboye kuba bafata iyo ngingo. Ni sawa? Bombwira impamvu bashoboye gufata iyo ngingo yo gukora icyo gikorwa. Cyambere kwanza fitness abantu benshi bazi yuko ari sport physique tout ça, mugabo sport ni ikintu kiri beyond, ni umutima ufasha, ni discipline. Donc aba bana twiyemeje kubafasha kubera ko dushaka ko bakurira mu maboko meza, bakura neza, peut-être nibo ba sportif bejo b'igihugu bazoserukira igihugu mu yandi makungu. So twafashe objectif rero kubafasha nka N+257. Ingene tubafasha, umukiriya yinjiye arishe sa bio y'ukwezi dukuramo 50%. Natwe rero aba coach ku giti cyacu twariyemeje gutanga 10%. Nibaza yuko kubaho ni gufasha abandi, ico nemirije n'abandi yuko baho ufasha uzobona sipaka ufashije akubire merci directement ama mubone ageze kure. Hanyuma ku mazina nitwa Engineer Nshimirimana Obed, abandi umuhanuzi wa chef de zone ajejwe ibinyene murimwo do sociale, ndibaza nuko nyene akaba harimo ubutunzi n'iterambere. Turanezerewe kuri iki gikorwa, namwe ntugwaruka canke abakiri bato, abana reka ndabategera aka kajambo. Mu Kirundi bavuga ngo izo zose zibika zariye zaramagi. Nimba uyu ariko akora ibi bikorwa, namwe mwebwe mwashobora kuzobikora mu yindi myaka iri imbere, bisigura ngo namwe muramubonera kwa karori. Nashaka ndabasabe mugiye ku ishure nimwige Imana imbere, musenge, ejo ni heza cyane gose, mushigikiwe n'Imana n'aba bavyeyi bari ngaha. Yesu abaheza. Nkuko mubibona, il y a beaucoup de gens ici babupeti bwinshi, babupeti bariko barashigikirwa na ya organisation y'abajene bagiye hamwe kubwa gufasha kino gikorwa. Ngomba mbaze umwe icyo yifuza kuba cyo mu buzima bwiwe. Ni sawa? Witwa gute? Brice. Witwa Brice. Brice, ni iki wifuza kuba mu buzima bwawe? Nashaka kuba umukinnyi w'umupira. Ushaka kuba umukinnyi w'umupira nka Messi cyangwa Cristiano? Na Cristiano Ronaldo. Ni sawa? Witwa gute? Kwa Kenny Sol. Kenny Sol. Attention. Ni iki wifuza kuba Kenny Sol? Umupiloti. Kuba umupiloti w'indege. Nawe gute umeze neza? Ni iki wifuza kuba mu buzima bwawe? Nifuza kuba president. Ushaka kuba iki mu buzima bwawe? Jewe ni umupasiteri. Ushaka kuba umupasiteri? Tune urusoma ijambo ry'Imana. Bano urubigisha ijambo ry'Imana. Nkuko tushoboye kubyumva, malgré ko ari imfuvyi, bose barafise indoto, bose barafise icyo bifuza kubacho, bose barafise aho bashaka gushika, bose barafise amavision, bose barafise dream, bose barafise icyo bifuza gushikako. Mu majambo make ndashaka kuvuga ni peu importe icyo uri, peu importe aho uri, urafise uburenganzira bwo kurota nkuko uvyifuza. Ko mutoshoye kuba tubabona hano, turashaka kubafata nk'abana badafise ivyizigiro, nk'abana batabona iyo baja, bati urumva yuko barafise cya kintu cyo kuvuga ati natwe ejo turifuza kuba muri kino kintu. Nande turifuza kubiki, nande turifuza kuba abaganga, nande turifuza kuba abadokiteri. Rero kubwivyo nagoma ntera kamo wewe wose uriko urakurikira iyi video, urashobora gukora ikishoboka cyose, bashobora guterera muri izi ndoto z'aba bana, tukabona ko ejo bashobora kuba ikindi kintu, tukabona ko ejo bashobora gushika kuri izi ndoto zabo bifuza gushika. Aba bose mubona nga bose bariga, bose barafise baba ahanyene, bose bari mu mashure, bose bariga, ari abaganga, ari abapasteri, ari abantu bakora bifuza kuba abapilote. Mwumve yuko iyi ndoto ni jewe nawe tuzoshobora kuyishigikira kugira ngo ishobore kuba impamo.